kwihana no kunesha Imana. Mwabyumvise? Kwihana no kunesha ngabumva nibaza ko naho nyene tamenya ingene bimeze. Mbega hari isengesho riburamo kwihana. Isengesho riguzemo kwihana riba rigiye nabi. Ariko singomba kwigisha gusenga. Ndi kwijambo ikintu gikomeye cyane. Amen. Ishengero ntigigeze ribaho Yesu akiri mwisi. Ishengero ryavyawe na Mpwemu Yera. Muriko muranyumva? Mpwemu Yera niwe ategerezwa guheraheza igikorwa ca Yesu. He is to accomplish the work. Amen. Niwe ategerezwa guheza igikorwa. Hallelujah. Kandi azogiheza. Yesu nashimwe. Amen. Sinzi ko muriko murankurikira. Ubushobozi rero nabwiye ko nza guteba kuri aya majambo. Kuko kubwanje nabwiye abajene nti sinshobora kumva ingene uryamitiro ugasinzira utarabatizwa muri Mpwemu kandi waba mu rusengero. Sinshobora kumva ingene urya mu gitondo ukarya saa sita ukarya mwijoro utarashikira umunezero. Ni ngorane. Ukumva kumerewe neza. Kubera iki? Nitwigishije amajambo mugabo niwo mushinge wishenga bigema. Ntijoshobora kunesha. Reka nabwire yuko iminsi yose cyane cyane igihe tugezemwo ikizotabara ishengero n'umuvyuro wo mu buryo bw'impwemu. Ahandi ho dushobora guhinduka ishirahamwe yo gutera ibiti no kuziganya no kuguranana. Tuzohava dusigarana gukingira ibidukikije no kuzigana no kuguranana. Imana yaratuvuyemo amaporoje gusa tutakigira ubugingo muri twebwe. Yesu adufashe. Gatoyi ngaha muri Yohana 16 nje kuri rya jambo ubwo sindahije umwanya. Nsubire hahandi rero mu butumwa bwiza bwa Yohana 16. Nahawe Mpwemu Yera kwingwati nakiriye nteko yuzuza umushaha kuruhuka ukwigorogota. Imbere yuko nsomaha twariko turasoma kuvyagwa n'Imana. Murabona ngaha twavuze yuko uyu mwana dusoma mu gice ca mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana ku murongo wa 12 ari umwana mutoyi. Ariko musomye mu Baroma igice c'8 umurongo wa 14 hava ngo abarongorwa na Mpwemu bose nibo bana b'Imana. Kuko mutawe Mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya. Ahindura abana b'Imana ibatakisha ngo aba data. Amen. Ngaha uyu mwana wo mu Baroma n'umwana akuze kuko arongorwa na Mpwemu. Umva hari wabyawe na Mpwemu arongorwa n'abandi bakimureze. N'ubundi arongorwa na Mpwemu bwiwe. Haleluya. Mu kigiriki yitwa Huios, uwo mushinga ubutiki, uwo muhikorari, uwo muhikorwa c'Imana. Muriko murankurikira. Kandi Mpwemu Yera aramutakisha
aratakisha ngo arataka ngo aba nakajambo kigi aramayike ni ukuvuga igiheburayo ca kera niko rurimi Yesu yavuga. Nakajambo abana bahamagara base mu migenzo y'Abayuda. Umwana ahamagaye se aba, se yategerezwa kumwitaba akamwumviriza. Atamwumvirije yaba akwiye gucibwa mu bavyeyi. Amen. Mwemwe rero twahawe si ubuja. Amen. Niduhindura abana b'Imana. Haleluya. Idutakisha ngo aba. Yesu nashimye. Kugeza no kumusaraba Yesu wenyene niwe ashobora guhamagara Imana aba. Niwe yari umwana wenyene w'ikinege. Ariko ku munsi wa Pentecote Yesu nashimye. Yesu yarakwirikiwe ubuheta bw'Imana bwitwa ishengero. Ntitukirabaja, turabana b'Imana. Imana umuntu cyose asenga muri mpemu, Imana iramwumviriza kuko ni aba. Kandi mpemu yera ni ADN y'Imana. None sibyo? Imana ni mpemu. Nico gituma bayisenga bakwiye kuyisenga muri mpemu no mukuri. Ukuri ni iki? Jambo ry'Imana. La matière première ya mpemu yera ni jambo ry'Imana. Nabi nukuri. Matière première ya mpemu yera ni jambo ry'Imana. Ntimuzoze kurondera ibindi bintu. Ukabona umuntu avuga ibitari ngaha muri Bibiliya, uzamenya ko ari yindi mpemu. La matière première ya mpemu nico gituma Yesu atigeze abatiriza abigishwa muri mpemu batariga. Yabigishije imyaka itari mike batahure abahindure hanyuma bige abayimwemu. Cyo gituma ubanza nukuri abantu mwese barondeye mpemu mutararonka ijambo ry'Imana wo mbabaza Imana ishobora kukurenganya vraiment. Imana iguhaye mpemu yera utaramenya ijambo ry'Imana yo bikurenganije wocu wera. Apana yo kuja kwitembagaza hasi ngo mugomba mpemu mudasoma ijambo ry'Imana mutarifata ku mutwe. None ukabugomba mpemu banzo utahura ijambo ry'Imana urifate ne eregane mugomba ibiki none wowe uzaba mu bwami utazi amategeko y'ubwami. Igihe cyose ntaba ndiko ntasoma Bibiliya ntubona ko ndi pastori. Igihe mererwa neza n'umwaka wose mfashe gusoma Bibiliya yose nshamba discipline nchangira indero. Iyo ntariko umwaka ntayisomye nsanga narabaye nabi, nsanga mu byo gusoma Bibiliya ntariregiriye. Mugabo nk'ubu umunsi wose bafista yosoma ku buryo rotrande bana baye abantu bagarukiye ku bakunzi. None umukunzi yoragwa biriba ngo turabaraganwa na Kristo. None ibyo wawe biho umukunzi mwakundana cyane wowe ariko agahungu kawe kakagabagaba. Kabati ni bya papa wewe witwara nkana ngo twarakundana n'amategeko avuga ati uwo murakundana mugabo ntiwamuvyaye. Ugira woca wigira ibyo ugomba ngiye kwandika testament ngo ibyawe ngo bihaye umukunzi. Abana barabimwaka uko wara kuvuka n'ikindi mu bintu binezera. Ndi umwana w'Imana. Nukuri mwijuru singorane sindi umuetranje. Mwijuru tuzogenda nk'impunzi, tuzogenda nk'abantu batashi muhira. Turi abana b'Imana. Ntidufise impwemu y'ubuja, dufise impwemu y'abana b'Imana. Iyo ni ADN mbega muriko muranyumva. Aho umwana wanje bamuravye basanga afise ADN yiwanje niyo karanga muntu. Abafise karanga muntu yasi siko natwe turafise karanga muntu y'Imana data. Reka nimukire ku kindi. Uri traumatize akuvura trauma siko nyagira trauma healing. Urumva cyo ati ico cyo
wewe ntuzona kwihana iyahure, wewe ntacyo uzova mu Imana nikuzi, yaraguhevye nturi umuntu uri gipfu. Siko Shetani avuga. Hanyuma mpwemu yera nawe agacagira yubaka self esteem, agaca kubaka estime de soi, akasubira akagutubika ibikomere, akakuyagisha. Haleluya. Akakubaka kansela. Amen. Ndagabura ko muramwumva igikorwa ciwe. Titire bangu igikorwa cyumwitsa. Haleluya. Ibyo harabikora vraiment agusanze ahantu ufise ibintu byinshi bikuremereye baca mu cyumba, ukaza wumva rero aratangiye kuvuga. Sinosoma byose. Mu Kigiriki dufite ijambo ryitwa parakletos cyangwa paraklete, ni ukuvuga aide juridique, ni ukuvuga avoka. Ibintu bigoranye acavuga ati hora we ntuzi amategeko. Mpwemu yera rero aya majambo yose ayafise ku mutwe. Amen. Mpwemu yera agashitangura kuvuga rero. Haleluya. Ndakunda igihe cyose avoka atanguye kuvuga mbanzi ko adatsindwa. Haleluya. Ntashobora gutsindwa. Yesu nashimwe. Murabona muri Waroma handitse ngo kuko ngo mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, ngo aradusengera uko Imana igizera, ngo aganiha imini itogirane itovugwa. Amen. Ibi rero jewe ndabikunda. Iyo ariko arasenga urumva twemerewe kuvuga mu ndimi umwanya muremure iyo uri wenyene. Amen. Ukaza wumva araguhojeje, aratanguye gusenga, akavuga mu rurimi utazi, ukarira amosozi, impuzi gatota, ariko aragirana, ariko araburana, aba ariko aravuga le mystère. Haleluya. Aba ariko aravuga amabanga wewe utoshobora no gutwara, utomenya. Haleluya. Twarahindwe, twabyawe n'Imana. Dufise umwavoka wo mu butatu kandi Imana. Haleluya. Uyo arasenga kugeza naho adekoshin things, naho byaba bikomeye, naho byaba bigoye. Amen. Ndamukunda atanguye gusenga, agasenga ukaruha ukumva yuko wagiye, yagukuye aho uri, yakuduganya ahandi hantu. Haleluya. Igikorwa ciki cy'umwitsa. Hanyuma rero ngo arigisha. Mwe ntimwamwumva avuga. Ntimwamwumva avuga. Twebwe abigisha ijambo ry'Imana uri kurigisha nk'uko habuza wumva avuze. Siko ukayigisha ukazawumva arazanye ibintu byiwe ukavuga, ukiga mu bandi uri ngaha. Jewe kwera urasobanurira ijambo nkaguka nkagiye nkaza numva arazanye amajambo akasobanura nkigira hanaje mu bandi. Amen. Kuko abatanguye kuvuga. Yesu nashimwe. Nakunda rero igikorwa ciwe cyo gufuta yandika, cyo gufuta mwe bya kera yandika iby'Imana, agafuta yandika. Haleluya. Ukadusanga umuntu ngo yahindutse iki icyaremwe gisha. Bibiliya aba ngo mu Cyongereza kuri ijambo ngo Christ likeness, kugeza aho bankande nka Kristo. Ngo Pawulo avuga ngo ushikaho ishusho ya Kristo yiforuma muri twebwe. Kandi navuze ngo kugeza aho umutwe wawe wose awufuta ukawuzura ukamera nk'uwa Kristo. Pawulo murabona yagize ngo ewe jewe ndagowe, yari muri processus de passement. Nk'emwe ariko arafuta yandika, afuta yandika, arahagera ahantu avuga ngo turi ubumote bwa Kristo. Iyo mvuga ngo tumota Kristo. Paulo rero muzosome Paulo brema, muzosome Paulo. Paulo aravuga ngene yakijijwe n'ingene yinjiye, aravuga ngo ntiyagira umuntu angora mfise inkovu zanjye. Umbe n'inkovu za Kristo zahamwe ziragirana zirajako. Amen. Aravuga ngo mfise idufise ivyumviro byane bya Kristo.
urumva ivyumviro vya Kristo tubishirwamo na mpwemu yera. Amen. Kandi Imana igikorwa ca sanctification ni igikorwa ca mpwemu yera. Muriko murabyumva? Iragikora etape par etape gushika naho tuzoshika muri sanctification finale yo mwijuru. Yesu nashimye. None rero ngomba nsubire mu Banyefeso Abanyefeso namaze kubacokesha mugabo mucoke muriko muranyumviriza je nizobafasha. Twahawe umufasha niwe mpwemu Imana. Ntimukazi nagira murakazi. Abanyefeso ca gice ca mbere dusome hariya ku murongo tubandane duhere kujya murongo wa windwi. Muri we niho duherwa gucungwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri ubwadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we. Yinge nizogenza byose igihe gikwiye gishitse gukora neza byose muri Kristo, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo, twashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri, kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera niho mwashiriwe ko ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe. Niwe ngwati umwandu tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse bacungure ng'ubwiza bwayo bushimwe. Haleluya. Ngoma sobanure ingwati. Ingwati mu Kirundi gituma nkoresha amajambo, ijambo hajya n'ikintu gikomeye cyane. Utaritahuye ntuzotahura igisomwa cyose. Twahawe ingwati y'ubwiza tuzogirana. Ingwati mu Kirundi no sindabizi ico Kirundi ko mugikoresha. Hari epfi wacu ingwati umuntu agomba kukugabira inka akaba afise agashuri atanyana afise yaca guha agashuri, hanyuma rero aho gashuri uzokagumana gushika igihe azoronka inyana agaca azana inyana kagashuri agaca gatwara. Muravyumva? Iyo niyo ngwate mu Kirundi. Kandi ijambo ry'ingwatiro mu Kirundi birahuye cyane n'insobanuro y'ukuri. Abarundi umuntu bashize mu Kirundi babikoze neza cyane. Mu Kigiriki bakoresha ijambo ryitwa arabone. Arabone ryari ijambo ryakoreshwa n'abadandaji ba kera, abafenicien, yari avance. Murabyumva? Ajya amafaranga utanga makeyi ukavuga uti ndagifasha nzoza nzanya ayasigaye cenda cegukira, niyo arabone. Bisobanurwa yuko mpwemu yera ni imponjo. Amen. Imponjo y'ijuru, imponjo yo ega mpwemu yera n'ijuru tugendana n'agaparisera k'ijuru. Umaze kuronka mpwemu waronse agaparisera ko mw'ijuru. Amen. Hari umuntu abara ngo sindaronka agaparisera mu gisagara c'Ingozi, urakabura ariko uronka agaparisera k'ijuru ngo gisagara c'ibihe bidashira. Amen. Ni imponjo y'ijuru n'agaparisera ko mw'ijuru. Ndiko ndacanga amajambo kugira ngo nyarutse ibi bintu byose navuze. Nariko nasobanura mpwemu yera, kuvuka
no mpemu yera ico arico. Usomye rero hajya mu byakozwe n'intumwa. Ubu rero ngomba mvuga amajambo muzosoma igice ca mbere ku murongo w'8 havuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu na hehe ni Yudaya na hehe ni Samariya na hehe no gushika ku mpera y'isi. Kubisanzwe rirya jambo ririmo ijambo ngo muzoba ivyabona, ariko mu Kigiriki banga ijambo risobanura ngo muzoba ivyabona, muzoba n'abamaratiri. Amen. Bari bagiye mu bintu bazi neza, haleluya, kandi bamaze kurongwa ubushobozi. Ubushobozi rero muri rukamba ngo mugomba gushikaho muzokwambikirwa ubushobozi. Uravuka ukaba umwana, ukaba umuntu mwiza, ukaronka ukemerwa n'amategeko, ariko urakwiye iki? Hariho ububasha n'ubushobozi bwa mpemu yera. Hariho ububasha bwo guhindura umwana w'Imana, hakaba n'ubushobozi. Ubushobozi rero ni revêtement, barabwambara. Amen. Wavuga amajambo menshi mpabe mpeza, urumva munkurikire neza kuko muravyitiranya. Ariko ubushobozi ntupfa n'umuronko, mugabo umuntu wese yamaze kuba kuronka mpemu yera kuvuka arabifitiye uburenganzira. Umviriza neza, arabifitiye uburenganzira. Murana Paulo yigije ati mu majambo nabigisha ntiyaboneka mu ubwenge, kugira ngo kwizera kwanyu niguhagarare ku bwenge bw'abantu. Carigisha amafilosofi n'amafilosofi atandukanye menshi, bati kwizera kwanyu ni kube nk'uko mwizera abafilosofi, ariko ukwigisha kwanje kwabonekamwo iki? Mpemu yera n'ubusane babango habonekamwo manifestation de l'esprit et la démonstration de la puissance. Amen. Urumva urashobora nk'uko ndiko ndigisha, ndashobora kwigisha ukabona ko mpemu yera turi kumwe, siko? Mugabo nsohotse harya tugahura n'umuntu w'umupfumu akagenda impore, murabyumva? Ubushobozi sinigizende, sindabukoresheje, sinkoresheje ubushobozi. Munkurikire neza, murabona ntuzeya Yohana Umubatizi, Bibiliya ngo yari afise impemu ya Eliya n'ubushobozi bwa Eliya, ariko usomye Bibiliya ntiyigeze akoresha ubushobozi bwa Eliya, yakoresheje impemu ya Eliya. Muriko murankurikira mbere? Eliya nabaje kumwisha avuze ngo nimba n'umukozi w'Imana umuriro nuko kuva mu ijuru bari gate. Ubushobozi rero ntuva kuburonka. Mungu uronka ubushobozi neza ubanza kubatirizwa isi. Ubu hari kiraro ciza kidasenyuka, naho ducisha kuri ikamyo n'ibitragiteri kirahita icompa kigasenyuka. Amen. Nta kintu kibi nka seduction. Persecution simbi kwishengero, persecution igira ishengero neza, ariko seduction irariborera ikadandahirwa rigahinduka imborerwa. Imana idufashe. Ubushobozi Yesu aje kubatizwa muri Yorodani, acha Imana icamushingira intahe. Urabona twebwe dushinga ikirenge mu ca Yesu, nguyu mwana wanje nkunda kampimbara nimumwumve. Haleluya. Umuntu arose mpemu yera uko niko Imana ivuga iti birasinywe n'umwana wanje. Ariko Yesu yaciye agenda urugendo uvuye kuri Yorodani ukaja. Yesu yageragerejwe, twaragiyeyo beti arahazi n'ahantu ni ku misozi, baca kutumza kuri ya migozi, baca kutumza bashikaye mu bugaragwa bwo hejuru.
ku misozi hana Yesu amarayo amajoro iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. Nege ndababwira ntushobora kuronka ubushobozi utabanje kunesha ibintu ibi. Mwavyumvise? Ingwane dufise no munsi dukorera Imana tutanesheje ibintu bitatu. Igaragazwa rya mbere yageragejwe niki? Hindura ibuye iki? Umutsima. Yesu ateka umuntu atungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Abantu nushobora gukorera Imana itarasumba ibyo kurya. Murabyumva? Ntushobora kuronka ubushobozi Imana itarasumbira ibyo kurya. Amen. Sinoshobora no gukorera Imana neza Imana itarasumbira ibyo kurya. Ikibazo ca mbere. Test ya kabiri. Ni wikorore handitse ngo azokuramira orgueil spirituel. Ubwibone bwo mu buryo bw'imwe aheje kwatirizwasha. Muhamabona ngo jawe ndi musenzi. Ngo ndisonzesha kugirigirigirigi. Bagere uri kuraririmba wowe uri Yesu. Orgueil spirituel. Mwavyumvise? Umuntu amaze kumwana w'Imana kirazira ko yibona. Tushobora gukorera Imana ufise ubwibone. Hari ntushobora ingabire z'Imana ushobora gukorana nawe ufise ubwibone. Umaze kubyiritira Satani ashaza akabirunga umunyu ukagira ngo ukoreshwa n'Imana, ukoreshwa na Satani. Nta bantu bibona murabona. Birivuga ngo ntube umugororotsi arengeje, ntube n'umunyabyaha arengeje. Umugororotsi arengeje ni ufise ubwibone bwo mu buryo bw'impwemu. Umuntu yibona mu buryo bw'impwemu aba yigize Imana nayo akayigira icegera ciwe. Test ya gatatu. Icubahiro. Mana yanje icubahiro. Ngo ni wapfuka mukansenga ngo nshanda guheba ibintu byose ubwo bwami, kandi ubwami bw'isi n'ubwa Satani. Siko birivuga. Murazosoma muzobona ko ari ubwami bwa Satani. Abantu benshi baritiranye ibintu ngo Imana ngo yavuze ngo ubwami bw'iwacu ntiburaza fizike. Ubwami bw'iwacu bugaragara nubwo mu myaka 1000. Nyumviriza neza ngaha ukumva umuntu avugishwa avuga ngo abakirisu bagiye kuba abantu bakomeye batwara isi, Yesu ataragaruka ngo hakandagire uzomenye ko muvugishwa besha yanguha. Ntimuzorinda no guta umwanya ngo urukora mwumviriza azoba rumwangushe. Ubwami bw'isi buriko buraza, n'ubwami butotuvuma, n'ubwami buzodupfunga, n'ubwami no mu gihe ca Yesu ntibamwemeye umushumba narutashebuja. Siko birivuga. Aba Paulo ba Petero barakubiswe bakubitwa n'ubwami bw'isi. Munyumve neza. Ubwami bw'iwacu uzomara imyaka 1000 Kristo ari Yerusalemu. Nico gituma muri Bibiliya musomye muzobona ngo ari kumwe n'abandi 144 ku musozi Siyoni. Nukuvuga guverinema. Amen. Guverinema yiwe izobigizwe n'abaministre 144 bifatiye ku ntumwa 12. Haleluya. 12,000. Haleluya. Abandi muzoba musitanteri, abandi banyumba 10 nuko sinzi, ariko mukwiye gutandukanya ibintu. Ngaha sinzi ko ibintu bivuga umwanya ni muto. Genda batandukaniza ibintu ngaha kuko ntimwigeze mubimenya. Abakristo benshi nibariko barakorera Imana. Abakristo benshi bavuga ngo bazokwihana neza bagira bapfe. Nagenda kumenyesha ni wihana upfuye mwizuka rya mbere nturimwo. Mwanyumvise? Muragenda umuntu mukamwihanisha agira apfe agacikana akinuka itabi mu kanwa ngo aragiye mu ijuru. Uburyo urubanza rwe azozuka mwizuka rya kabiri naho nyina azocibwa urubanza. Izuka rya mbere nta rubanza ruriho. None mwebwe mwarabisomye.
ijambo ryigishije ikiremba mbona baratangaye numviriza. Haleluya, amen. Izuka rya mbere tuzoba tugiye quelque part nta musobanuzi n'umwe wa Bibiliya arahamenya. Tuzoba tugiye ahantu mugabo tugiye kwambikwa ibitsibo vy'ibikorwa twakoze. Deuxièmement, tuzoba tugiye muri les noces de l'agneau. Amen. Ibi rero nakabirya k'abantu biswe abantu bayobotse Imana gushika kugupfa. Haleluya. Abagororotsi. Haleluya. Abantu bafise ibikorwa. Erega none wewe waje muri muntu uza mu bukwe udafise impuzu. Hari umugenda atagira impuzu. None uwo muntu yihanye no munsi yamagendera mu byaha, nzokwihana, nzocikira hanyuma nzokwihana. Uri umuntu ataca maze warahevye ubukwe bwo mwijuru. Haleluya. Murabyumva? Nega nabamenyesha yuko izuka rya kabiri rivugwa mu rubanza intama n'impene. None siga murayibona bamwe ngo hariya abandi hariya. Amen. Ariko twebwe Bibiliya ngo ntituzocika urubanza, tuzoca imanza. Amen. None ibyo ari nabyo murasoma, musoma Bibiliya nabi. Izuka rya mbere n'abantu bafise ibikorwa, n'abantu bafise ibitsibo, n'abantu bafise impuzu y'ubukwe. Amen. Impuzu y'ubukwe nayo ni ibikorwa vyo kugororoka vyabera. Murumva bishobora kuba ibikorwa vyo kugororoka mugabo utaruwera nturimwo naho nyene. Yesu nashimye. Abandi nabosha bazororera hariya mu kuzimu imyaka ndwi, imyaka 1000 ntibazoba barazuka. No mu nganje ya Kristo ntibarimwo, ntimuzoba beshi. Ewesh. Aha twakorera Imana rero. Ngo muswahili umuntu w'umuswahili hanyejo waciyaza ngo turajanye mwijuru. Wapi azorindira hariya arindira izuka rya kabiri. None ntibyumvikana. Amen. Imyaka 3.5 izo wari proclamation. Proclamation. Bakuvuga bakwambika cha wicara harya. Amen. Amahanga abantu bavuye mu moko yose yo mwisi no mu mahanga yose yo mwisi bazokorana imbere ya Kristo. Nico gituma Yesu atawo mudukurako. Haleluya. Amen. Yesu nashimye. Amen. Akunda gacishijemwo kubera hari abantu biyumvira akaba umuntu munyentege ngacumurira mwishengeragira ntuzobona ibyiza. Hari abantu bazogazanya na Kristo mugabo batabaye mu myaka ndwi. Sinzi ko murabasoma muri Bibiliya. Abo bantu ngo bazokwanka gusenga cagishushanyo, banke no gushima kwinomero mu ruhanga no mu kiganza. Hanyuma rero kandi mutahure murabona abaperi ko ngo ibyo bintu byane Kristo ne Kristo ntazokwinyegeza ikabrema ane Kristo azobara umutware akomeye ku isi. Iyo bavuze ngo ni bizoba byanditse ngaha murazi gituma ni système de pensée. Mwanyumvise ni filosofi ya ni Kristo izoyinjiye mu mutwi wawe, si biharuro bizoba byanditse. Mugabo si filosofi y'Imana, ni filosofi y'umuntu. Mwabyumvise? Hanyuma mukubako kukuryo nukuvuga gufatikanya nawe mugahuza inama. Muriko mwanguriki guhuza inama. Ntimwaga mwiyumvira ngo murindira ivyo bazobandika ngaha nuguhuza inama. N'ubu rero hari abantu bariko barazimbira muri ibyo. Imana idufashe. Abo rero bazovyanka babice babahora ko babyanze kuko tuzaba twagiye babonye koko bakamuraza. Ejo bakamuca ukuguru bamuraza. Ariko aho yovye bati nukuri batagiye
kugeza hacikana yaza abo nabo nyene tuzongo tumanutse dushinze ibirenge ku musozi wa Elayono ngo bazoca baba bazima. Siko byanditse ngo babe bazima rero bace baganzanya na Kristo rero. Haleluya. N'ubana ntibazonde kuguca ugutwi ariko brema biroroshe gukizwa neza muri iyi minsi aho kurindira ingorane zo mu gihe kizoza. Yesu nashimye. Hariho ubushobozi rero. Ariko navuga ijambo ry'ubushobozi. Ubushobozi turabwambara. Abaririmbye ngo ndanezerwa bari ngo uba mu bwigobeko bwisumba byose azokwama ari mu gitutu cyishobora byose. Amen. Ayo majambo abiri ni amajambo akomeye gose. Ubwa mbere abanza kuba hariya muriko muranyumva ni umwana w'Imana anyegejwe mu Mana, ariko Imana yiwe ni isumba byose. Azokwambika igitutu rero cyitwa icyishobora byose. Haleluya. Yambitswe ubushobozi bwitwa ubw'Imana ishobora byose. Nibwo duca tugendana rero igitutu ca Petero. Amen. Petero yari yambaye igitutu cyishobora byose. Nico gituma ariko aragenda gutya abagwaye babasha mu gitutu ciwe agacakira. Yari yageze ku rugezo rw'ubushobozi. Haleluya. Ubushobozi bw'isumba umviriza twambara igitutu cyishobora byose. Imana irafise amazina. Hari aho ari isumba byose n'ahari ishobora byose. Mugabo jewe ndi hariya mu bwigobeko imbera isumba byose nsohotse. Amen. Nsohotse ngendana igitutu cyishobora byose. Haleluya. Ubu rero ico turacambara. Amen. Tukarokera mu gitutu cyishobora byose. Ba Paulo bari bacambaye, ba Petero bari bacambaye, zijya numa za mbere zari zicambaye. Nico gituma binjiye mu gisagara. Haleluya. Haca habiki babita trouble makers, babita the fauteurs de trouble, kuko binjiye mu gisagara ibisigo ntibyabanza byaca byumva ko bitewe, kuko ubwo bushobozi burafise champ magnétique. Urafite champ magnétique. Umuntu w'Imana ahagaze ngaha yageze ku rugezo rw'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Atakoresheje mpemu gusa, ariko ageze ku rugezo rw'ubushobozi. Ubushobozi uva muri zone de confort ugakora bya bibazo Yesu yagize yakoze, ukabatirizwa hehe? Mu muriro. Amen. Sije pa gutora biraronderwa. Yesu nashimye. Ruje gite musanga abakristo benshi bari gushishikana sobanura, ariko nimwaca murara ngaha hani abataha kuri kumbure. Abakristo benshi usanga ubushobozi bwabo butarashika ku rugezo Satani adahambya. Murabona muri Bibiliya ejo bundi ndiko narigishije ku ijambo ryitwa ubushobozi gushika kuri dimension du doigt de Dieu. La dimension du doigt de Dieu ni ukuvuga gushika ubushobozi aho ukoreshwa n'urutoke rw'Imana. Murabona ba Mose na Aroni bari muri Egiputa barakoze igitangaza ca mbere, abanyamareba baragisubiramwo, barakora ica kabiri ibikere barabisubiramwo. Hanyuma rero baca bashika ahantu bakubita umukungugu uhinduka imibu. Hanyuma abanyamareba baragerageza biranga, baca bagenda babwira Farawo bati mwami, ibi bintu birahambaye, uru n'urutoki rw'Imana. Amen. Urumva bayimukiye ahantu batagirana badahambya dimension du doigt de Dieu. Murabona na Yesu bavuze mukoreshwa na Bezebuli. Yesu abati ubwami bwigabanije mu busambu busambutse
ati nemba nkoreshwa na Yezebuli nari kwirwanya, ati nkoreshwa n'urutoke. Amen. Yesu nawe yarashyize ku bushobozi akoreshwa n'urutoke w'Imana. Amen. Gushika kuri dimension shetani adahambye, apana yuko tuvugishwa n'igisigo kikavugisha. Ibyo bintu bihora bimbabaza. Ukaja ahantu mpemu yera avuze n'umubeshi nabo nyene avugishwa kinyoma akavuga, umva atari ko arasubiramo. Hariho ibintu shetani asubiramo agasubiramo, hageze ko tumurengana tugashika hadahambya, adashobora gusumburwa ngo hakore kuri dimension du droit de Dieu, ubushobozi. Yesu abahezagiye. Ntushobora rero gushika ahantu munyumvirize, ntushobora gushika ukubatirizwa muri mpemu yera uko umwana w'Imana. Nagenda babwire ikintu gihambaye ku mwana w'Imana. Imana ntiguca fasiruma, bifata umwanya muremure, iragukurikirana. Yesu yavuze ngo nayo nyene yari yanje, mbwirizwa kuyirondera. Muze dushikaho hantu bishoboka gusa umuntu yihanye neza. Ndasubiramo, bishoboka gusa umuntu agize yihanye neza. Isi iri kwigenda ntabwo ku isi, imbere y'isi, imbere yacu biboneka ko hari ubupagani bukomeye bushigikiwe n'ibyiyumviro. Iyo ndiko ndiyumvira uno munsi ku muntu ushobora kumubona uno mwaka ari umugabo, mu mwaka uza mukazohura ari umugore afise amabere yararongowe n'ibara. Mugabo biriko birashigirwa n'inzandiko n'ibintu bikomeye. Umuntu mugahura akakubwira ngo jewe nshobora kuba umugore nkongera nkaba umugabo uko ngomba. Mwabana, imbere yacu hari umwijima ukomeye. Dukwiye iki? Ubushobozi. Ntidukwiye kugarukira kuko umwana w'Imana kuronka mpemu yera hari ubushobozi bwinshi Imana ifise ibuduhe, itugeze no kuri la dimension du droit de Dieu, dushobore kugenda ntidutsindwe. Maze iminsi nigisha ijambo ngo bazokwiyura mu nkomezi nsha. Nagize nti Imana ndagomba inkomezi nsha. Ntigeze ndonka, murabyumva, nigeze ndonka na rimwe, kuko ntituzotsindwa. Imana mu bubiko irafise ubushobozi bukwiye, kuko yaduhaye ku rugezo itwongera uko tugiye guhura n'ibikomeye. Nguma itwongera. Yesu abahezagire. Wihanye neza, Imana ntishobora kukurenganya. Ukijijwe neza, ukagira ijambo ry'Imana muri wewe, urabatirizwa muri mpemu yera nta kabuza. Yesu nashimye. Yesu abigishwa barabahaye mpemu yera agira ngo nimwakire mpemu. Ubwo ntiyabarekuye ngo bagende kwigisha, kuko bari baronse iki? Mpemu. Mugabo ntibari baronse ubushobozi, kuko ubushobozi nibwo bwabahaye gushira amanga n'ukwemanga. Mukamurangurikira. Yesu nashimye. Arambona abahuha ngo sivyo, umuntu ntatanga mpemu atangwa n'Imana. Reka nayo basubiriramo. Hari n'abagira ngo ukabona abantu baguye bagaramye, urarondera ubwo bushobozi bwari bwo n'umuntu, ariko ntibabe ngo Yesu yarahuje, babyita impartation. Impartation ni Yesu wenyine yayigira. Nta muntu ashobora kugira impartation. Yesu yari afise the fullness of the Holy Spirit. Yari afise mpemu yose yari yarayimize. Mugabo je mfise agapande, mfise akantu gatoyi, nawe yaguhaye gatoyi, nawe yaguhaye gatoyi. Tushobora kuyihuhira ku bantu ntibikunda. N'ubuswahili rero burya n'ububeshi. Uko nukurenza urugero, dukwiye gutandukanya ibintu.
twebwe dufise le pentecôtisme évangélique yemewe nande na Bibiliya. Petero nawe yigeze ahuha, ni nka babandi banywa amazi ngo bakire ingwara. Jewe umuntu anywa amazi mvuga nti waraje muri Pentekoti mugabo ntiwigeze uva muri Katolika. Ndabeshe amazi aheza agiye iwacu arabaho, mugabo ngaho usanga hari n'abayanywa. Mbega nababwire twebwe Yesu nta bintu substance yavuze. Amen. Yesu yavuze ngo ubushobozi bwa mpemu, tuzosenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Iyo niyo principe reka nababwire, tuzorambika ibiganza ku barwaye bakira mu izina rya Yesu. Hari ikindi kintu yababwiye muzogira, burya n'ubupfumu nk'ubundi, burya n'ubupfumu nk'ubundi, n'ubupfumu n'amareba. Ndazi ko hari abantu bandi babigisha iruhande yacu bafise ibindi bavuga, muragabe muzosanga mwarononekaye. Nuko babona umenga Imana irateba, umenga ivy'Imana biri kure. Oya, turi mu mubiri wande wa Kristo. Yesu abahezagiye, twihane neza tugororoke, kandi mpwemu yera baramurondera. Jewe nabatijwe muri mpwemu yera niga mu ya 4. Mpwemu yera ndamumaranye imyaka 30 n'iyindi. Amen. Sindumva yuko amen maze iminsi nkumva atari ko aravuga muri jewe, ngira nti mbega basha nibiki, bavyumva ntansubiramo nikarabaye. Mpwemu yera naragenda nsubiye kwishuri nkahita ndapfukama ahantu, Imana mpa mpwemu yera. Mpwemu yera baramurondera, mwavyumvise. Banibuka umwana yiga muri lycée y'Ikiremba, yarabonye ko mpwemu yera yasenze akavuga ati baciye ngo wanda yanje ntuzosubira guhaga ntaruzura mpwemu. Atamiye kangahe ku meza, yashafata ubugaraho yo butamiye agaca buta munsi y'imeza. Wanda narakubwiye kutazosubira guhaga ntaruzura mpwemu, agaca buta. Ubundi Musa arabatirizwa muri mpwemu. Amen. Murondere ubwo bushobozi kugira muzonesha igihe kibi c'ubupagani. Mwavyumvise? Igihe c'ubupagani kiriko kiraza. Hari umwanditsi w'umunyamerika yitwa Jonathan Kahn, yanditse ibitabo byinshi cyane. Mu bitabo byiwe hari igitabo yanditse The Return of the Gods, avuga ingene ibigirwamana bya kera byo mu gihe c'ubwami bw'i Roma, ingene ibyo bigirwamana byagarutse mu buryo bw'ikizungu, kandi ibyo bigirwamana biposeda des nations et des continents. Ibyo bigirwamana byaragarutse, dukwiye ubushobozi. Amen. Yesu abahezagiye. Umuntu yumva ko umutima bitameze neza, ati jewe ndashaka kuba umuntu mwiza imbere y'Imana, afata urugendo rwo kuzura mpwemu no kuronka ubushobozi, arondera ubushobozi bw'Imana. Yesu abahezagiye. Ndahejeje amajambo ndavuga inshuro kenshi, ariko kuri jewe n'amajambo akomeye, uko dukwiye kudatsindwa imbere y'Imana. Yesu nashima. Uriho wumva ko ufise ico wihana, uze wihane neza. Urashobora kubutari bwihane neza, ufise ibintu wagumanye uvyihane, niho uzogira umugisha mu Mana. Yesu abahezagire.